Kwigenekereza rya 2026 Gitugutu 2019 ishirahamwe Greenland Alliance rikorera mu gisata c'uburongozi n'igwizatunga mu gifaransa entrepreneuriat niho ryaramuka ritunganya inyigisho ku banyamuryango baryo. Dismas ajejwe gutunganya ibikorwa muri iryo shirahamwe akaba yarasiguye intumbero y'ico gikorwa acanaha ikaze niyo nizigiye Asher hari nawe yatanze inyigisho ku civugo imbuto z'uburongozi bwiza. Nishirahamwe yiyemeje guteza imbere uburongozi. Na cane ico twise canke ico twita uburongozi busuku leadership serviteur. Hambavu y'ico turasanzwe dutanga n'amaformation ajanye na entrepreneuriat social. Turankoraje les jeunes gukora ibikorwa vya entrepreneuriat ariko tukabikora mu buryo twise ko ari entrepreneuriat ishingiye ku busuku, aho umuntu akora umugambi wo kwiteza imbere ariko ateje imbere ahaba ateje imbere societe. Rero muri iyo ntumbero yo gukomeza uburongozi turasanzwe dutunganya rero nano ma conférence publique aho abantu batumigwa bakaza kumviza inyigisho zo ku burongozi. Benshi muri busanga abantu baba barakurikanye inyigisho z'uburongozi bakaziheza hanyuma bakaca baza kugira ngo babandanye bakura bikuza mu burongozi. Niyo mpamvu rero no munsi dufise iyi conférence publique duhabwe na Asher nawe akaba ari wasanzwe ari représentant légal wa Greenland Alliance. Iyo nyigisho ikaba yarigizwe n'ibice bitanu bikurikira: ubwizigirwa, umutima wagutse, ishaka ryo gukora iciza, ishaka ryo gukora neza, gukunda ubumenyi. Akaba yagiye arasigura igice kimwe ku kindi. Imbuto z'uburongozi bwiza ni nyinshi, hariho ibintu byinshi bituma umuntu aba umurongozi mwiza, ariko nifuje ko tuvugana kuri ibi bitanu: ubwizigirwa, umutima wagutse, avoir un esprit large, ishaka ryo gukora iciza, ishaka ryo gukora neza, sineka. Gukora iciza no kugikora neza ni ibintu bibiri, hamwe no gukunda ubumenyi. Ivyo bintu bitanu ushoboye kubibiba mu buzima bwawe ku munsi ku munsi, imisi yose ukama hari ikintu gishasha uri kuriga. Namba uganira n'umuntu kanaka, namba wumviriza ikintu amakuru kanaka, namba usoma igitabo kanaka, namba uja kuri site kanaka, mugabo ntihagira umunsi ukurengana ata kintu winjije mu bwenge gishasha kandi cikimaze. Ubwo n'urubuto ubu bivye. Wimenyereje kuba umuntu ari umwizigirwa, umuntu agendera mu kuri, ari honnête, umuntu ari intègre, icavuze ari ico nyene, ubu bivye. Kandi ivyo bivye birakura bikavamwo ibindi bintu biza vyuba ku burongozi bwawe. Kuba umuntu yirinda gukora ikibi agakora iciza. Ivyiza byo gukora birahari ni vyinshi. Wimenyereje kubikora biruba ku muco w'uburongozi bwiza. Kwimenyereza gukora neza, ntumwe umuntu ahazwa n'ibintu vyahatswe gupfa bya Imana yakinze. Mu nyuma y'izo nyigisho baraho barahanahanye ivyiyumviro mu kubaza ibibazo. Uwaremesheje ikiganiro nawe akaba yarishuye ibibazo byose bamubajije. Jewe nsanzwe ndumwongere ndongoye abandi, ariko kandi murabona ndahumuye baze kugira igice cy'kinjana kirenze kw'imyaka, urumva sindi muto, kandi iki gisagara nakivukiyemwo ndagikuriyemwo, ayi myaka maze mvuka hanyena muri iki gisagara. Rero narashimye cyane kuko izi nyigisho ziratugongora neza, zikaducura, zifise ahantu zigira zidushikane, kuko biza vyuzuriza bimwe mu mpano canke ingabire ndemana twari dusanzwe dufise, bigaca bitwongereza ubumenyi buriko buradushikana ahantu. Nabipfuriza rero kubandanya mugira ubushakashatsi, kuko si twese turonka uwo mwanya. Harabihuta nka yangeregere wavuze n'abagenda nk'ikinyamasyo, gutyo vyobatura ca kinyamasyo kikagira amaguru nk'ingeregere. Imana ibampezagirira. Mu Burundi hari akantu twasigiwe n'abasokuru cy'abasokuruza nk'umuco w'ikinyoma, kandi ikinyoma ku Burundi umengo ni zanga zantre, umenga n'udusalade ukuracisha ku munwa kugira ngo cyangwa udufruit. Ivyo
ndabivuze kuko mu mico mu manza surtout mu manza je mumbabarire muraza kudufasha je nagomba dufashanye n'ungwaruka ruri ngaha nimba ari ahantu mbabara nk'umuntu yakiriye Kristo iyo ndi mu rubanza rwatu rw'abarundi tubesha muri dote tukabesha mu gutwikurura tukabesha ugasanga kuva muri dote gushika mariage bayitahane mu rugo ni mama jambo y'ibinyoma kandi rero tukabifata ala legere mbabariye je ndabishiramo ubuseriye konje umuntu tuwejeje reception saa 2 bagiye kwihindura impuzu bagaruse na edmi ngo tushango turabona ko waraye neza ngo kandi yavyibushe uri mu papa uri mu mama turi mu rubanza n'abana baje ukubisa ikinyoma kandi turakomeye amashi ngo kweri n'amata maraboneka mes chers amis hari ibintu tubuza kukuraho duhindure sivyo nous sommes des jeunes je ndi mu mama jeune mfatanyije namwebwe hari ibintu tubwirizwa kuguhindura muri iki gihugu imvugo zimwe zimwe dote uje guka umuntu mugabo ngo ngushaka inka muntu eske ari inka muntu bibaho vraiment entre nous ari imico myiza tuzokurikiza akaba n'iyindi ituma idukura mu bwiza bw'Imana tubwizwa kwana ugasanga mu majambo ibintu bavuze ijana ibintu 20 nijo bizima 80 ni binyoma tuva mu ntari twaje tugize uku abantu bamaze turaje mu gisagara cyangwa niyo baba mugabo kabesha ngo ntihagishika ngo ararushe no utuntu duto mumbabarire mugabo je turankorako rero dufashe ni gute torandurana n'imizi uyu muco w'ikinyoma kandi la majorité biri no mu myibusa kandi n'abantu bakabigendera bye kandi tukanabikomera amashi dufasha ahantu kugira ngo kameme kuko tutabaye mukuri nukuri ntacyo tuba turubaka mu by'ukuri ibi bintu birakeneye gushigikirwa n'Imana ntacyo twoshika ko Imana itadushoboje abantu mu nsengera ndabashimiye cyane Imana ndazi ko yumva ifise amatwi manini yumva ibintu hakiri kare ni mato mugabo arakaze cyane mu kumva mutarabivuga iba yavyumvise igikwiye izogikora kandi nabatera intege nanje mubandanye mukora gutyo iyo wubatse ibintu ugasanga wubatse nabi uco bigenza gute haca haza ikintu bita uburongozi bw'ihinduka umurongozi yashitse ahantu ategereza guhindura ibintu aca akora gute mu cyongereza bavyita leading change kurongora ihinduka nimba warugiye hariya mugabo ugasanga ugeze hariya uhitamwo kimwe uraheba iyo warugiye ubandanye iyo wazimiri cyangwa urahindukira usubire ku murongo ico gikorwa kirangiye twaregereye ashana iyo nizigiye tumubaza intumbero nyamukuru y'ico cigo izi nyigisho twiyumviriye kuzitanga ahandi ko ndavuga jewe n'abandi bagenzi banje tumaze imyaka tuzigisha biciye mwishira hamwe ritarondera inyungu z'amafaranga yitwa Greenland kubera twatahuye yuko iyo igihugu canke ishira hamwe ishengero ikintu cose iyo kibuze uburongozi bwiza bituma kidashika ku ntumbero cari gifise mbere bishobora no gutuma aho gutera kije imbere gitera gisubira inyuma hakaba amatati atarakenewe amatata hari naho aho gutorerwa inyishu akabandanya yononekara aba mabikurusha rero tumaze kubona ko uburongozi bukenewe ari kirumara mu buzima bw'amashira hamwe mu buzima bw'ibihugu no mu buzima bw'ingo washaka ico cyatumye twifuza gutanguza umugambi wo kwigisha inyigisho kugira ngo turabe ko umuco w'uburongozi bwiza wo kwinjira ukanyengetera mu mibereho y'abarundi benshi bashoboka ingo zabo zimere neza amashira hamwe barongo yamere neza amashengero aje ku murongo mwiza kurusha mbere n'igihugu kibonereho kije ku murongo mwiza hanyuma rero mu nyigisho z'uyu munsi turifuza yuko abari bazijemwo bazakira bakazigendera ubumenyi butariko burakoreshwa mu by'ukuri ntaco buba bumaze iyo uzi ikintu ntugikore ntubutandukanye n'ubutakizi kuko nta muntu ashobora kugisoma mu bwenge bwawe ikigaragaza yuko hari icuzi abandi batazi nuko ukora ikintu abandi badakora ico twifuza rero ca mbere nuko aba bantu baje muri izi nyigisho baheza bakagenda bakabishira mu ngiro iyo tuvuze gushira mu ngiro ntituriko tuvuga mu bibanza by'uburongozi kanaka tuvuga mu buzima bwabo bwa misi yose kuko umurongozi n'umuntu
kandi uburongozi bw'umuntu bugaragarira mu mibereho yiwe iye nayihera mu nzu igahera mu kibano ikabona gutandukira vya bibanza by'uburongozi abantu baba barimwo ariko kandi kubishira mu ngiro ntibihagije turazi yuko hari ingorane nyinshi mu burongozi kandi zimwe muri izo zikomoka ku kutamenya turashaka rero ko abaje muri izi nyigisho basangira n'abandi ivyo bize nabo bakabahimiririza kubishira mu ngiro umuntu umwe yavuze ngo ukoze ikintu ciza mu bantu batakizi bo bacita ikibi bazokwita umunyakibi kandi cari ciza bitewe nuko abo bantu batakibona nk'ikintu ciza kugira ngo rero uburongozi bushobore guhindura igihugu n'amashira hamwe nuko bimenywa n'abantu benshi bashoboka ababigendera bakaba benshi gutyo ababigendera ntibafatwe nk'abantu bahushije inzira ahubwo abakora uburongozi nabi baba aribo basigara baboneka nk'abahushije inzira hanyuma twashikirije igitabo canditswe nije nacanditse kivuga ku burongozi ku rufatiro rw'uburongozi bwiza muri rusangi ni igitabo kirimwo ivyiyumviro bitandukanye bifasha umuntu kubaka ubuzima kubaka imico kubaka imibereho n'ingeso bimushoboza kuba umurongozi mwiza kenshi turakunda kuvuga abantu tukagomba ko bahindura mu vyo bakora ariko tutabasavye guhindura ibituma bakora gutyo ivyo bizera ivyo baha agaciro kimwe bita système de valeurs mu gifaransa iki gitabo rero kiravuga ku burongozi muri bake kikavuga uburongozi ico buri n'ico butari aha tuba turi ku rugero rw'indondora jambo y'uburongozi kirerekana yuko uburongozi atari kibanza c'uburongozi umuntu arimwo ko ari umutima umuntu abasanzwe afise maze kibanza kikamushoboza gushira mu ngiro vya bindi bimurimwo turerekana kandi ko uburongozi atari amafaranga kubura umurongo ufise amafaranga menshi ntibisigura kuri umurongozi ariko kandi amafaranga arakenewe mu bikorwa by'uburongozi aha tuba dushaka gushira inguvu cane kuca umuntu ari umuntu ntarondere kuba umurongozi anyuranye n'icari nk'umuntu kuko muri ico gihe acakora nabi acasanga ariko arabesha mu nyuma yaho rero turagaruka ku vyimviro vy'umushinge vyubaka imico myiza mu buzima bw'abantu murabona ko mu buzima hariho inyungu umuntu aba afise yifuza gushikako kandi ico ni kintu twemerewe hakabaho n'inyungu z'icarongoye hari abantu rero benshi bagwa mu ikosa ryo kubicurika inyungu zabo zikaruta inyungu z'ico barongoye ugasanga ico barongoye bariko bagikoresha mu gushika ku nyungu zabo maze bikaruhira kumenyekana abantu bakabakura ku mutima mbere bakanabagwanya rimwe na rimwe bikanaherana nabi hariho ivyiyumviro bibi umuntu aba afise iyo akora gutyo ico gitabo kiratanga ivyiyumviro vyerekana yuko igikomeye si icukura mu burongozi igikomeye n'icumara uri muri ubwo burongozi naho wovayo uri umuntu asanzwe mugabo bakoze ibintu vyiza bishikana abantu ku ntambwe nziza mu buzima aho bumurongozi neza kugira ngo duhindukize abantu ntibashire umutima ku bidakwiye gushigwa imbere bashira imbere bikwiye gushigwa imbere ibindi navyo bize bibikurikira ni ivyiyumviro rero nka bene ivyo biri muri ico gitabo uko intumbero yaco sukubarira abarongozi ngo hindura iki kora iki oya no kubabarira ngo hindura uku kuntu ubona ibintu bibone gutya ivyo nivyo bizotuma ukora neza kurusha uko ukora uyu munsi tukaba twifuza ko abantu bogisoma bakagihanahana bakagisubiramwo ibiri muri co bakavyigishanya nk'abafisa abo bigisha baremerewe kubifata bakagenda bakabiganirira abo barongoye bagatunganya inyigisho gutyo abantu benshi bashobore kuvyakira maze tureme umuco mushasha w'uburongozi bwiza mu gihugu cacu murakoze bamwe mu bari bitavye iyo nyigisho barashima ico gikorwa bakanatuyagira ico bungutse jewe ico novuga yuko nakuyemwo ukuntu umurongozi ntuhari kubwawe wenyene kenshi tumenyereye ko abarongozi ni wewe byose umva ni wowe udikta ivyo abantu bategerezwa gukora ariko nkuyemwo ko umurongozi n'umuntu ahubwo arondera kuba ubwa mbere ico yipfuza ko abarongoye boba ahanini nico natahuye hama ico novuga yuko ngiye gukora nabonye ko ni igikorwa gikomeye cyane ni andefi kubera umuntu turafise ukuntu tuba turemwe ibintu bitugora nivyo ubona ati ibi bintu ntivyonshika ntivyo bishobora ariko novuga yuko nyene ntahanye agashavu ko vuga ati ibi bintu nkuko umurongozi wanavuga ati umurongozi yabitwigishije un jour nanje afise iyo myaka ndakeneye kuzandi capable yo kuvuga ibi bintu nabishitseko yego ahanini nico novuga cyari kiganiro kiryoshe cyane nakunze gose
nibaza ko kizomfasha cyane kuko nategereye yuko kuba umurongozi ntibyizana biva mu by'umuntu yavukanye mugabo kandi nawe nyene gufata ingendo afata mu buzima bwe bwa misi yose nk'ibintu byo kuba umuntu w'umwizigirwa kubikunda cyane ukunda ukuri hanyuma no gukunda ubumenyi kuko mu burongozi umuntu yifashisha ubumenyi hama ivyo yize akabikoresha kikaba nk'igikoresho kugira ngo arongore abandi jewe murumva mu byo nkora harimo ico gihande c'uburongozi bizomfasha gose hanyuma twumvise ko kuba umurongozi ni ibintu bwa mbere na mbere ntivyoroshe kuko bisaba umuntu ko afata ingingo ntiyirabe akaraba abandi hama akakurikirana ineza rusangi hanyuma akagira n'akigoro kanini kugira ngo afashe cyane cyane abatarategera kugira ngo abashikane ahantu abona abashire mu ntumbero yiwe muga iyo ntumbero yama ari neza y'abantu bose ico novuga dushimiye cyane umwigisha Ashere niyo nizigiye ku mpinduka two kwitega biragoye cyane kuko n'umwigisha yari karigisha mu ishuri bivuma abanyeshuri ngene bavyakiriye mugabo hamwe bavyakira neza cyo ndabona nk'umwe wese ahari ari mu mashengero ari mu mashira hamwe ari mu bajejwe ndibaza yuko bizofasha cyane ukambere na mbere inyifato ubuhinga n'ubumenyi bwo kurongora abandi bizokoroha kuko ibi natwebwe twakiriye bizomera nk'isuka ikarishe izodufasha gurima uwo mushike w'ibikorwa dusangiye nabo turi kumwe mugabo twebwe tukatuza mu gishingo c'uburongozi inyigisho rero zose zamazikura umwijima wo kutamenya hakaza umuco w'ubumenyi numva rero ico tuzoba impinduka nuko bizogenda neza ivyo twaradukora tuzobikora neza gusumba dufashijwe n'izo nyigisho nivyo nibaza jewe kandi jewe numva jewe namaze gufata ingingo yuko izi nyigisho nzotangura kuzigendera amanda zishire no mo dusangiye kuko harabo dusangiye arabanyeshuri arabakristo harabo dusangiye uburongozi nabo bafise ivyo bakora barangura bazobikora neza gusumba bifashishije izi nyigisho n'igitabo nakiguze kandi nabo nyene nzobabwira bakigure cyane izi nyigisho nazishimye kandi sinazishimiye umunsi gusa kuko maze igihe ndazikurikirana kandi si jenyene n'abarundi benshi kuko otandofo nazijemwo twarahuriyemwo n'abantu kandi nkabona ko biriko birafasha abantu ni inyigisho nziza na cyane cyane ko zitangwa mu rurimi rw'ikirundi kuko izi ndimi z'inyamahanga ziradufasha nivyo kuko iyo umuntu agiye mu yandi mahanga arashobora kuganira n'abantu ariko birakomeye cyane iyo umuntu yize mu rurimi kavukire kuko bituma atahura amajambo gushika ku muzi wayo iyo atanzwe mu kirundi ivyo rero biradufasha cyane hanyuma nanezerewe n'ukuntu zikurikiranwa n'abajene cyane kuko hari umugani bavuga mu kirundi ngo izija guhona zihera mu ruhongore uwo mugani nyene umuntu awufatiye ko aranavuga ko iyo izija gukira zihera no mu ruhongore nukuvuga rero abantu bariko bakirira mu ruhongore impongore zizomera neza kuko zivamwo inka nziza no kuvuga ko zizovamwo abarundi b'abarongozi babinonosoye bakumva neza ivyo bintu ivyo ari vyo nico bofasha igihugu cabo hanyuma muri izo nyigisho ndiko ndakwirikirana ndaja mu bihugu bitari bike ndaja mu Bubiligi ndaja za Suède nkabonana n'abantu hanyuma nkabona abo ngene bigenza kandi n'ibihugu bimaze gutera imbere hanyuma nkuko twavyumvise kandi nkuko bisanzwe bimeze igihugu abarongozi bafite ikibanza kinini cyane iyo babaye beza ibintu bigenda neza ko bafite ibikorwa byinshi cyane bakora mu by'iterambere mu bya politike mu by'imibano mu by'amashengero mu mpande zose rero nitwagira abajene baba leader bameze neza bashobora gukosora amakosa y'ibitagenda neza bakagira no kubyagenda neza naho bakabandaniriza kuri uwo mushinge uburundi buzomera neza cyane udutosi twose twoba turi mu bisata byinshi tutosogwe zino nyigisho zangiriye akamaro cyane aka kamaro zangiriye icambere zampaye akamaro zangiriye akamaro nk'umurongozi ubwo burongozi ndimwo ndabumazemo imyaka ibiri irenga gatoya rero icatumye ndazikunda kandi ndazikurikirana nuko ngomba nanje muri iki gikorwa c'uburongozi kugira ngo kibe igikorwa sinkora amakosa
nk'ayo benshi twaguma tubona bagenda barakora. Nico gituma nahisemo kuza kuzikurikirana kugira ngo zishobore kumfasha muri ubu burongozi bwo kurongora abandi, kugira ngo nabo ubu burongozi mukumva buhurikiyemwo bose kandi bose biyumvamo kandi buri ku rutonde rwiza. Cyo ni cambere navyungukiyemwo. Ikigira kabiri nuko bariko batwigishije yuko umurongozi mwiza yuko ari ugwiza abandi barongozi. Urumva je naho ndi umurongozi mu gihe gito, urumva sinzokwama ndi umurongozi ibihe vyose, bisaba ko ngwiza abandi. Kugira ngo ushobore kugwiza abandi bica bisaba yuko umenya ingene ubagwiza bivanye n'inyigisho ingene ziriko ziratangwa. Hanyuma ikigira gatatu nkanashima n'ururimi ziko zitangwamwo, kuko hari muri ibi bikorwa vyo kurongora abandi mu vy'Imana, hari bamwe baba baragize amahigwe ugasanga baravyigiye. Bo nanje mubagize ayo mahigwe narayaronsemwo, ariko hari abandi usanga bafise impano, bafise igikorwa cyo gukorera Imana, ariko batashoboye kwiga izo ndimi zo hanze canke kuja kuvyiga hanze kuko bataronse ayo mahigwe yo kuzimenya. Ariko nanje vyaciye bimpa uruhara guko kubera yuko ziriko zitangwa mu Kirundi, nkaca menya iyo mvugo y'ikirundi ingene nkayisobanukirwa, kugira ngo nanje nzoje gufasha abo bandi barongozi batagize amahigwe kumbure yo kuvyiga mu Gifaransa canke mu Congereza, kugira ngo nabo tubafashe mu rurimi bumva, kugira ngo hamwe na experience canke nako kamenyere bafise bibashoboze nabo bashobore, kugira ngo tubongereze nabo ubumenyi bwo mu burongozi. Iki nico gikuru gihambaye numva nashimye cyane, kandi kigiye gufasha ishengero ndongoye n'abandi barongozi nzoramura canke n'abandi barongozi basanzwe bakorera mu bindi bikorwa. Murakoze. Mwomenya ko ivyo bikorwa vyatunganyijwe na Greenland Alliance rikaba rishira hamwe ridaharanira inyungu.